Shalom bakunzi b'ikiganiro Kanguka, uno musi turi ku musi wa gatanu, mu kanya gato muga mukurikirana ikiganiro co muri kano gatondo. Shalom wakunzi ikiganiro Kanguka, izina ryanje ni Chris Ndikumana. Uno musi turi ku musi wa gatanu. Uno musi nashaka kuganira cane n'abantu bitwa ko ari intore, bitwa ko ari imfura, bafise inyifato nziza. Kenshi ku musi wa gatanu mumaze kumva yuko ndavuga cane abari mu busambanyi, abari mu kaboregwe, mu businzi, mu rumogi, abagabo baryamana n'abandi bagabo, abakobwa baryamana n'abandi bagore. Umengo niko nabwira abantu bari mu vyaha vyinshi cane, ukamengo nibo barabwa na buno butumwa, ukamengo nibo bakeneye gukizwa, kuko ari abantu bwira gukizwa gati je nta kibazo, jewe ndagenda gusenga ku musi w'Imana, nta nzoganywa, nta rumoginywa, nta busambanyi, nta mungirira nabi, mbanye neza n'abantu, ababanyi, abaturanyi, tubanye neza, genda baze bose. Nagira mbwire cane no musi abo nyene bitwa ko bafise inyifato nziza. Wowe ufise inyifato nziza, ni vyiza mu kibaniro, ni vyiza muri societe, ni vyiza kubana neza n'abandi bantu, ni vyiza gukundana n'abandi bantu, ivyo vyose ni vyiza. Wowe ufasha abantu bari mu ngorane, ukabafasha n'uburyo bwawe Imana yaguhezagiye, ni vyiza cane. Imana iguha umugisha kuri uwo mutima wawe mwiza. Ariko inkuru ndagufitiye uno musi nuko nubwo ufise inyifato nziza, nubwo utanzoga ubunywa, nubwo atarumogi unywa, nubwo atabusambanyi ufise, nubwo atamuntu n'umurica, utabesha, uvuga ukuri, abantu bakuzi neza kuri umuntu mwiza, ubana neza n'abandi bantu, nta buzima bubi ubamwo, ariko ukaba utarahitamwo kwakira Yesu Kristo mwami n'umukiza, nagenda kubwira yuko upfuye utarakira Yesu uzoba upfuye nk'umunyavyaha, nubwo abantu atavyaha bakubonako. Nagenda kubwira yuko ari ivyaha abantu babona bigaragara, nk'umumaraya abantu bose barabibona, umubeshi abantu bose barazi ko ari umubeshi, umuntu amunywa rumogi abantu bose barabona ko ari umunywa rumogi. Ari ivyaha ukora abantu bose bakabona, ariko hari ibindi vyaha bitaboneka n'umubanyi wawe adashobora kubona. Hari ivyaha vyihishije. Rero ndashaka kubwira yuko ijambo ry'Imana ico rivuga nico kintu gikomeye nashaka kuvuga uno musi. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko umuntu wese uko ameze kose, aho yavukiye, ahaba hose, ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ni umunyavyaha. Wewe unyumviriza utarihana, utarakira Yesu Kristo, ijambo ry'Imana rivuga ngo umunyavyaha. Kubera iki? Kubera mu Waroma 3 umurongo wa 23, Romains 3 verset 23 havuga ngo abantu bose, ngo bose bari kure y'ubwiza bw'Imana, bose bakoze icaha, bari kure y'ubwiza bw'Imana. Mu Gifaransa havuga ngo tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Rero bavuze ngo tous, mu Kirundi bivuga ngo bose, nimba barakoze ivyaha, na wewe uranyumviriza utarakira Yesu Kristo, icaha wakoze uko kibiza kose, haba mu vyiyumvira, haba mu mutima, haba bigaragara canke bitagaragara, ico caha kiracari kuri wewe. Nta kindi kizogukura kuri ico caha atari amaraso ya Yesu Kristo. Cyo gituma mu murongo wa 24 verset 24 havuga ngo abantu bose bakoze icaha, ngo abantu rero ngo baratsindanishirizwa biciye ku buntu bw'Imana mu nzira yo gucungurwa muri Yesu Kristo, ngo par le moyen de la rédemption. Rédemption bivuga gucungurwa. Gucungurwa bivuga yuko Yesu yarishe ikiguzi ari twe twari kuriha. Iyo umusuma yivye, hariho igihano kijanye n'umusuma yivye. Rero Yesu acagenda mu gishingo c'uwo musuma, agafata igihano cyawe gufata uwo musuma kugira uwo musuma ashobore gucungurwa. Nico gituma Yesu yagiye ku musaraba, yari hagati y'ibisuma, abajura, yari hagati y'ibisuma bibiri, abajura babiri, kandi atari mujura kandi atari musuma. Kubera iki? Yafashe ikibanza cawe we na jewe. Nico gituma Yesu yemeye gukubitwa nk'umusuma atari umusuma. Kubera iki? Yashaka kuducungura, yashaka kuriha amadeni, yashaka kuriha imyenda yacu, yashaka kuriha ibyaha vyacu. Yesu yemeye kubabara kandi atacaha yakoze, yemeye kwitwa umwicanyi ata muntu umwe yishe. Nico gituma wowe kuranyumviriza, wowe uweza ko utunganye, ata kibazo na kimwe ufise, ukwiye kuza kuri Yesu, kuko niwapfa nta juru uzojamwo. Nubwo uri umuntu ameze neza, abana neza n'abantu, ivyo ntibihagije kugira uje mw'ijuru. Itike yo kuja mw'ijuru ni Yesu Kristo mu buzima bwawe, akaba umwami n'umukiza. Iyo niyo visa izogushoboza kuja mw'ijuru. Udafise visa yo mw'ijuru ntiwinjirayo. Nta yindi nzira, kuko ijambo ry'Imana yavuga yuko hari inzira imwe. Kumbura abantu bavuga ngo hari inzira zibiri canke zitatu, haravuga ngo inzira zose zishikana ngo Roma, ariko si inzira zose zishikana mw'ijuru. Inzira ishikana mw'ijuru ni imwe gusa, ni Yesu Kristo. Akaza kugucungura, akakurihira ivyaha vyawe, akakurihira amadeni yawe, agahagara mu gishingo cawe, wowe ukagenda nk'umugorotsi, nk'umuntu atacaha yakoze, kubera amadeni, ivyaha vyawe vyose vyarishwe. Hari umukobwa ariko yumviriza yibaza ko adashobora guharirwa kubera
yakoroye inda nyinshi, inda zirenga 5, ariko nagenda nabwire yuko nubwo zobe inda 10 nawe wakoze ibyaha bimeze gute, igihe cose ufukamye Yesu azogufata nk'umugororotsi atacaye yakoze. Mbega ubuntu, warakoze ibyaha, warakoze ibintu bibi, ariko ni wihana Yesu agufata nk'uko atavyo wigeze ukora. Nje gituma nabwira nti wewe ushaka kwakira Yesu Kristo, ushaka kwandikwa mu gitabo c'ubugingo, ushaka gutangura ubuzima bushasha, nuze kuri Yesu bitaravye ngo inyifato yawe, uhamagare Yesu aze mu buzima bwawe. Ushaka umukozi w'Imana gufasha, uhamagare kuri 76 11 11 73 plus 257 76 11 11 73. Bari muri Amerika canke Canada, muhamagare ku 613 462 93 52 613 462 93 52. Ubu tugeze mu mwanya w'inyigisho, turakomeza kwiga gitabo c'Abatesalonika, turaca mu cete ca mbere Paulo yandikiye Abatesalonika igice ca 4. twariko turabona ngene bizoba igihe Yesu azogaruka gutora ishengero, ariko umwanya munini nawo umaze mu vyahishuwe Yohana igice ca 20, Apocalypse chapitre 20. ndiko nasigura neza itandukaniro rihari yo kuzuka kwa mbere no kwa kabiri. Nabwiye ko benshi barakunda kwitiranya ukuzuka kwa mbere ngaha ko bazoba bapfuye bishwe baciwe imitwe ko abansi Antikristo, hamwe n'abazoba bazutse ca gihe basanganira Yesu, abapfuye bakijijwe bagasanganira Yesu. N'uguzuka biratandukanye, benshi bakunda kuvyitiranya, kuko abajya ba mbere bazozuka bajane na Yesu babane nawe, ariko abazozuka Yesu agarutse kuganza kw'isi biratandukanye. Nivyo bita ngaha kuzuka kwa mbere, la première résurrection. Baradusigwe ko abandi bapfuye batizeye Yesu Kristo ntibazozuka. Niyo baca tubwira ngo arahiriwe abazozuka mu zizuka rya mbere, kuko ngo la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Bazozuka mu zizuka rya mbere, urupfu rwa kabiri nta bushobozi rwafiseko. Ije nangi rero ndasigura ko urupfu rwa kabiri ari ikintu gikomeye abantu bose muko muranyumviriza mukwiye gutahura. Hari urupfu rwa mbere, hari urupfu rwa kabiri. Abantu bapfuye bose uzi bapfuye bigeze kuba ngaha ku isi, rujya rupfu bapfuyemwo bapfuye ni urupfu rwa mbere. Abapfuye rero badakijijwe nuvuga yuko bazopfa urupfu rwa kabiri. Nuvuga yuko urupfu rwa kabiri rero ruzoza ryari? Ruzoza igihe ca jugement canke c'urubanza. Nuvuga yuko uno musi urupfu rwa kabiri ntirubaho. Abapfuye badakijijwe nukuvuga yuko batarapfa urupfu rwa kabiri, bari ahantu habi hababaje hitwa Gehenomu canke Gehene, ahantu habi cyane niho bari. Nuvuga yuko bamerewe nabi. Yesu yavuze ngo ahantu ngo bariyo ngo baricuza baguma basya emenyo, niko Yesu yavuze. Nta atanu numwe nifuriza kuba ngaho. Cyo gituma iyo tuvuze ngo akira Yesu Kristo ni kuneza yawe, uharigwa ivyaha, hanyuma ube mu gitabo c'ubugingo. Nivyo tukwiye gutahura ngaha. Umurongo rero tugira ngo abazozuka muri iyo zuka rya mbere, bamwe bankira Antikristo bakizera Yesu Kristo bagamera gupfira Yesu Kristo. Mbega bizogana gute? Bizogana gute? Antikristo azofise ubushobozi, ijambo ry'Imana tubwira ngo azofise ubushobozi religieux mu buryo bw'amadini n'ubushobozi bw'amafaranga. Isi yose izofise ifaranga rimwe. Ivyo rero turabishikira zovyiga. Izofise ifaranga rimwe isi yose. Justice cyangwa ubutabera cyangwa ubutungane buzari bumwe. Nuvuga yuko isi yose, haba muri Afrika, muri Aziya, Iburaya, hose bazofise ikintu kimwe gusa. Sinzi ko mwibuka igihe yigeze kuba cya gihe cya Covid, ngene hari itegeko ryasohoka ugasanga isi yose ifashe itegeko rimwe, bose bakavuga ati nukambara agafukamunwa canke maske bagume muhira. Ugasanga ivyategetswe muri Amerika nivyo bikora muri Buraya, nivyo bikora muri Aziya, nivyo bikora muri Afrika. Umwanya muto niko bizaba bimeze rero. Ni kuvuga yuko azoba itegeko rimwe, hazoba hari ifaranga rimwe, hazoba hari ubushobozi bumwe. Nuvuga yuko abo rero bazoba bizeye Yesu Kristo mu gihe cya Antikristo cyo guhamwa, bazobabwira ati emera ikimenyetso ucubaho, ucugena muri alimentation, ufungure ubeho n'abana bawe n'umuryango wawe. Bakavuga ati navyanse sinshobora kwihakana Yesu. Bavuga ati wanse Yesu turakwica. Bacavuga ati twemera gupfa. Ari abantu bazokwemera gupfa, hakwemera Antikristo bazokwemera gupfa, bemera bacika imitwe. Ico nico gihe kizoba kigoye. Ico tonaba ndababwira nti ubu tuko turabinginga kwakira Yesu, nta mutwe ucika, urahitamwo nibihe vyoroshe kubera turi mu gihe c'ubuntu. Hanyuma banse bazociga imitwe bapfe, nibo rero bazoca bazuka baze kuganza hamwe na Kristo. Ariko bavuze ngo urupfu rwa kabiri nta bushobozi nta ubasha rubafiseko. Bisigura yuko nta rupfu rwa kabiri ruzosura kuhaba kuri bo. Kubera
iki? Urupfu rwa kabiri ni kuvuga yuko ari umushaha upfa ugaca ugenda muri udashira. Ivyo rero mubibona he? Mubibona aho muri ico gice ca 20 nyene c'ivyahishuwe Yohana, urashobora gusoma umurongo wa 14 Apocalypse 20 verset 14. Ivyahishuwe Yohana 20 umurongo wa 14 vango rupfu na kuzimu, la mort et le séjour des morts, baterewe mu kiyaga caka umuriro. Bacasigura neza umurongo wa 14 ngo c'est la seconde mort, le temps de feu. Urupfu rwa kabiri rero ni ikiyaga caka umuriro. Bamwe bazuka mizuka rya mbere baciye umitwe bakazuka kuganza hamwe na Kristo, nta rupfu rwa kabiri bazobona. Mu majambo nta muriro udashira bazojamwo. Mana ishimwe. Na wewe ukuranyumviriza wakiriye Yesu Kristo ukamwizera ugaharika ivyaha vyawe, ubuzi neza ko urupfu rwa kabiri rutazogushikira, kuko nawe wopfu no munsi uzozuka usanganira Yesu, nta rupfu rwa kabiri uzobona. Ariko umuntu wese ukuranyumviriza apfuye uno munsi udakijijwe, urupfu rwa kabiri ruzoza. Uzopfuye urupfu rwa mbere, hazoza n'urupfu rwa kabiri. Murongo 15 mu vyahishuwe Yohana 20 murongo 15 bavuga ngo umuntu wese atazosanga yanditse mu gitabo c'ubugingo azotagwa mu kiyaga caka umuriro. Nuvuga yuko bazobona urupfu rwa kabiri. Urupfu rwa kabiri ruzobona abanse kwakira Yesu Kristo, abanse kwihana. Urupfu rwa kabiri n'ahantu harengeye Gehenomu. Nuvuga yuko n'ahantu hazogenda Satani n'amadayimoni n'abazoba bamukurikiye bose. Nico gituma rero ukwiye kwakira agakiza. Ku munsi wa mbere nzokomeza muze mwose mu gice ca 5 kandi bibuza ko ejo munsi wo gusengera abagwayi. Ngire wikene nziza. Nizeye ko mwubatswe, ntimwibage gufyonda ku gakenge kugamumenyeshwe igihe cyose dushizeho ikiganiro gishasha. Muhezagirwe cyane.